umva iyi nkuru ntigucike uyu munsi. Mu mukino wa Premier League umusore w'imyaka 16 bamwita Max Downman yakoze amateka akomeye aho Arsenal yari mu minota ya nyuma y'umukino wa Everton, kandi igitego cya mbere kikaba cyaje kuboneka ku munota wa 89 ubwo uwo bita Victor Gyökeres yaterekagamo igitego kuri assist y'uyu mukinnyi bita Downman. Ariko nta gutinda, mu minota mike y'inyongera bamwita Downman yaje guterekamo igitego aho yatsinze igitego cye bwite, yemeza intsinzi ya Arsenal ibitego 2-0. Uyu musore rero akaba yabaye umukinnyi muto watsinze igitego muri Premier League, anagaragaza ubushobozi bwo guhindura umukino mu masegonda make. Ariko Arsenal inayo ikomeza kuyobora shampiyona, naho abafana barishimira uyu mukino w'amateka. Rero ntuzibagirwe gukora subscribe kugira ngo ubone inkuru zose za Premier League n'ibitangaza bya football buri munsi. Ngaho yo nguko bamwita rero Downman, aho yateretsemo obawo yiwe ndetse anatanga assist ku myaka ya 16 mu ikipe ya Arsenal. Ni ibintu biba bitoroshye. Make sure ko wakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zacu za buri munsi.